gukurikira ni General de Brigade de Police Segasago Victor yasanzwe ari buramatari w'intara ya Kirundo uno munsi. Nawe intwazangabo rwego hejuru, imbere yaho yari Directeur General de l'Administration na Gestion muri Ministère Intérieur, akaba imbere yaho naho yari Chef de Bureau Action Sociale et Relations Publiques muri Police Nationale. Imbere yuko aja mu mabanga Directeur de la Prison Centrale de Mpimba, ico gihe hari gushika mu mwaka 2021. Imbere y'ico gihe yari Chef de Bureau Adjoint Opération et Entraînement mu gipolisi. Imbere y'ico gihe mu mwaka 2015 gushika mu mwaka 2017 yari Commandant Contingent FPU muri métier de la paix muri MINUSCA muri Centrafrique. Mu mwaka 2010 gushika mu mwaka 2012 yari muri Côte d'Ivoire. Hanyuma imbere yaho mu mwaka 2009 gushika mu mwaka 2010 yari Chef de Bureau Adjoint Administration et Finance à la Police Nationale. Na 2005 gushika mu mwaka 2007 yarongoye Nyamiramabi mu ntara ya Muyinga, Police Provinciale Muyinga. Amashuri nayo ubutanzi yaronse diplome ya baccalauréat, aho hari mu mwaka 2017 gushika mu mwaka 2023 umva ko yaberekanya akazi kiwe ka misi yose.